Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye, tugiye kwibanda kuri ba bantu batandatu boba barateye ibisasu mu gisagara ca Bujumbura. Hari akabazo kuri Leonard Manirakiza na General Major Ildefonse Habarurema. Aba bantu boba bari mu busho bwa SNL bigenze gute? Hari inkuru yumvikanye mu minsi iheze yabazayo abantu bafungiwe kuva igipolisi kiberekanye kuwa 11 kwezi kwa gatanu 2024. Iyo nkuru rero yatumye abantu bari bamaze iminsi basohoka no mu busho bw'iperereza barungika intahe zabo bamenyesha ko bano bantu bafungiye mu iperereza SNL hafi ya Katedrale Regina Mundi. Bigenda gute ngo parike ifungira abantu mu busho bw'iperereza? Hano hari ikibazo gikomeye cyane. Mwiperereza hakorerayo ba OPG, abo nabo bafise uruhusha rwo gufunga umuntu ariko baratahuza ko iminsi 7 gusa. Inyuma y'iyo minsi rero birashobora gusaba ko procureur yabongera iyindi minsi 7. OPG rero araheza akabongeka dosiye kwa procureur, uwo nawe agasambisha ukwiwe ukekwa ko icaha. Aramutse rero asanga hariho imvo zotuma guma amufunze, procureur amurungika mw'ibohero rizwi. Bano bantu rero bararengukijwe muri parike, ikitumvikana n'ingene bari mu minwe ya parike ariko bagafungirwa mu busho bw'iperereza aho kujanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kubagumiza mu gasho rero bihonyora n'uburenganzira bwabo nk'abanyororo. Umwe rero mu bahora bafungiye mu gasho k'iperereza aherutse gutanga intahe y'ingene abafunzwe mu iperereza babayeho. Icya mbere nuko batagira ivyo baryamako, barara ku mikeka yaheze canke bakarara hasi kw'isima. Icya kabiri nuko afungura rimwe ku munsi. Icya gatanu nuko abafungiwe mu iperereza ntibaronka n'uburenganzira bwo kuramutswa n'imiryango yabo. Ikindi nuko abafungiwe mu iperereza bamana ubwoba kuko akanya kariko kose basohorwa agasho bakajanwa gukubitwa inkoni canke baranyuruzwa Burundi bakaja kwicwa. Leonard Manirakiza na Ildefonse Habarurema se bosigura gute ingene abo bantu bari mu busho bw'iperereza? Leonard Manirakiza ni Procureur General de la République. Ba procureur bose Burundi bari musi yiwe, n'inyamiramabi zose nazo nyene ziri musi yiwe. None asigura gute ingene abantu bari mu minwe ya parike kuva muri Rusama 2024 ariko bakaba bagifungiye mu iperereza? Ni kubera iki atagiye kubafungira asanzwe afungira mu mabohero atandukanye y'igihugu? Twibutse ko muri Nzero 2024 Procureur de la General de la République Leonard Manirakiza yapfukamye imbere ya televiziyo mu masengesho ya Kanguka yemerera Imana n'abarundi ko agiye kuba akarorero mu kurwanya akarengano. Mbega ivyo yasezeranye vyoba byarasigaye harya nyene? General Major Ildefonse Habarurema niwe hagaba iperereza ry'u Burundi, none wasigura gute ingene agumana mu busho bwa SNL abanyororo bamaze gushika mu minwe ya parake? Abafise kubuye bubasha kandi amategeko aba yamaze kubakura mu minwe y'aba OPG. Leonard Manirakiza na Ildefonse Habarurema boba nabo bagabwa n'amategeko canke bo nyene barekurerwa gukora ivyo bayishakiye bo banze bakamukoza ico bashatse? Ni ikibazo hano. SNL yarakoze n'amatoza yayo kuri bano bantu, iraheze ba parike rero yarabasambishije ishima kuguma ibafunze nibajanwe mu bibanza isanzwe ifungiramwo abanyororo. Amazina yabo rero nta bandi tugiye kugaruka ko ni Vena Buhungu, Emery Butoyi, Godin Ndayikengurukiye, Canisius Nsabimana, Herme Nahimana, Cizere Mpawenimana. Abo bose rero nibo igipolisi cerekanye ku itariki ya 11 umuvugizi ukwezi kwa gatanu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye yaratanze ico kiganiro co kwerekana bari bamaze iminsi batera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Yabikoze rero mu gihe hari haraye hatewe grenade ku bantu bari bategereye imodoka zibunguruza imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muri ico kiganiro Petero Nkurikiye yarerekanye abantu batandatu bafashwe bagirizwa amagrenade yari amaze iminsi aterwa. Rero vyatumye na benshi bibaza ko aberekanwa ari bo bari bateye iyo grenade yakomerekeje abantu 38. Sivyo na gatoya, ahubwo Petero Nkurikiye ntiyigeze navuga n'uwateye iyo grenade. Abagabo batandatu rero berekanwe, batanu bari bamaze ikiringo kirenga 7 bafunzwe. Umwe niwe avuga ko yari yaraye ateye grenade cacu yononye mu Ngagara. Muri ino nkuru rero tugiye no kugaruka ku bintu bitangaje byabonetse mu kiganiro c'ico gihe ca Petero Nkurikiye.
batanu bari barengutse muri parike Ntahangwa ku munsi wabanziriza uwo berekanweko. Ico Petero Nkurikiye rero atavuze nuko batanu muri bano bantu yerekanye bari baraye barungikijwe muri parike ya Ntahangwa ku munsi wa gatanu igenekezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 2024 hafi isaha 7 z'umurango. Abagabo 9 bambaye amapingu rero barungikijwe muri parike Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Aba bantu rero bazanywe n'abakozi b'iperereza babanza kubafungira mu gasho ka parike kubera cazira ko bavugana n'umuntu n'umwe. Bagiye gusambishwa rero bambaye n'amapingu ibitamenyerewe. Basambishijwe batagira ababuranira kandi n'imiryango yabo ntaco yigeze imenyeshwa. Umukuru wa parike Ntahangwa siho yari imatana mu nama na Perezida Ndayishimiye. Bahejeje gusambishwa abakozi b'iperereza bavuze ko 4 baca bajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, 5 nabo ko basubizwa mu iperereza. Ivyo navyo nyene biranyuranye n'amategeko. Iyo umuntu amaze kugera mu minwe ya parike ntasubizwa mu Nyamiramabi. No kuvuga ko mu munsi wa gatandatu umupolisi Petero Nkurikiye yerekanye abantu 5 ataragifise ku bubasha bariko bari mu Mpimba. Umuntu rero yarashobora no kuvuga ko yari umuvugizi wa sentare nahinyuzwa na Parquet General de la République Agnes Bangiricenge. None kubera iki iperereza ryategetse ko 5 bonyine basubizwa mu iperereza? Iryo ryari rizi ko hariho grenade iza guterwa uwo mugoroba maze bukeye bagaca berekanwa nk'abateye grenade. Hano rero hariho igifungo. Mu bagabo 6 berekanwe na Petero Nkurikiye harimwo umwe yitwa Venant Buhunga avuga ko yari yarayiteye grenade mu Ngagara hafi y'ububiko bw'igitoro. Petero Nkurikiye yavuze ko iyo grenade ata muntu yishe kandi ata n'ikintu yononye kiretse ko yakomerekeje ku maboko uwayiteye. Petero Nkurikiye yavuze ko polisi camufashe kiraja kumuvuza kubera ubunyamwuga gifise. Hano naho nyene tuhasanga n'inkuru itangaje kubaza iperereza ry'u Burundi uko rikora. Tubona umuntu avuga ko yateye grenade mugabo ataco none yakiretse gukomerezwa wenyene. Tubona n'umuntu atigeze afungwa mu iperereza nk'abandi. Tubona umuntu avuga ko ahejeje gukora ibara yafashwe n'igipolisi acajanwa kuvurwa ariko hageze gutanga ikiganiro bukeye akaba yarahagaze neza mu bandi. Tubona n'umuntu yakomerekejwe na grenade ateye ariko ikomeretsa ahantu hatoya hapfutse ku maboko abiri. Mbega umuntu ateye grenade ca imukomeretsa ko bikonje gusa kandi mu maboko abiri. Tubona umuntu atigeze asambishwa ariko ari kumwe n'abandi bari bamaze iminsi myinshi mu iperereza mbere yari baraye bahawe parake. Ibi navyo nyene birimwo n'igifungo. Ikindi rero catangaje n'ingene Petero Nkurikiye yatanze imyidondoro ikwiye ya 5 ariko hageze kuri Venant Buhunga agatanga n'amazina yiwe gusa avuga n'ico bari yaraye akoze. Se kubera ko imyidondoro Venansi utatanzwe hano rero abantu boba baranyegejwe iki? Naco ni ikibazo. Muri 6 rero 2 bonyene nibo bagirizwa gutera grenade kuko Petero Nkurikiye yerekanye abo bose avuga ko 2 ari bo yavuze ko bateye grenade. Abo nabo ni Venant Buhunga uvugwa ko yari yaraye ateye grenade ataco yononye mu Ngagara hamwe na Emery Butoyi avuga ko yari yateye grenade yononwe inyuma ivyuma vy'amatara itariki ya 24 ukwezi kwa 4 2024 mu Ngagara. Bose rero basigaye ni 4 basigaye rero ntibagirizwa gutera grenade. 2 bavuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzizozitera. Bandi bagirizwa kuba barahari indaro canke bagapangisha Emery Butoyi. Ni Gode na CCRC boba ari abishikanye. Ico ni ikibazo. Bagabo 6 Petero Nkurikiye yerekanye harimwo 2 bavuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzotera grenade. Abo ni CCR Mpawenimana na Gode Ndayikengurukiye. Zera akavuga ko ku mutumba wa Kivumu muri komine Matango mu ntara ya Kayanza. Gode nawe akavuga ku mutumba Kibaribari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Aba bazi rero baravuze ko bari bamaze imyaka nk'ibiri atabuze iyo aba bagabo bagiye ariko ko hari haheze nk'amezi 2 bagarutse. Umwe mu bari baherutse no gusohoka mu gasho k'iperereza Bujumbura yavuze ko yasize Gode na Sizere mu gasho. Yavuze ko nabo bandi Nkurikiye yerekanye we yabasize mu iperereza bafunzwe rero bambaye n'amapingu.
umuntu rero yatabwiye ko abo bantu haba ku murango haba no mw'ijoro haba hanze canke bashitse mu gasho hose rero babakomezaga amapingu. Uwitwa Emery Butoyi we yamaze indwi yose abosha amaboko mu mugongo ariko amapingu. Inyuma y'indwi niho rero bamutezuriye amaboko barayabohera imbere, ariko icatangaje uwo muntu nuko Godin na Sizere bo batigeze bashirwako amapingu. Yagumye yibaza n'impamvu Godin na Sizere bari borohewe kandi basangiye dosiye n'abo bandi. Sizere Mpawenimana yaganiriye abo bari bafunganywe ko yahora muri Red Tabara, hanyuma rero afata n'ingingo yo gutorokaza kwishikana ku butegetsi bw'u Burundi. Yavuze ko ageze iwabo muri komine Matongo yafashwe n'imbonerakure zimushira uwutwara igipolisi mu Kayanza nawe acamuha uwutwara iperereza mu Kayanza. Sizere yavuze ko mu nyuma rero yagiye yarakoreshwa n'iperereza mu kuja kwerekana abandi bagwanyi ba Red Tabara bari mu gisagara ca Bujumbura bari barafunganywe mu iperereza. Rero akaba yaravuze ko Godin na Sizere bari abagenzi aho mu gasho kandi bo baboneka batabangamiwe nk'abandi basangiye dosiye. Petero Nkurikiyeri akaba yaravuze ko yafatiwe mu kigo i Bujumbura, Sizere nawe mu Kayanza. Ntiyigeze yerekana n'ibimenyetso ko bari bimirije gutera amagrenade, kuko Godin na Sizere bafashwe bashaka kuzitera aho haguma ikibazo. Hari abatama bariko bavugwa rero muri iyo sanamu mubona, Herme na Canisius. Ese boba bagirizwa iki? Herme canke Megilde Nahimana ni umutama w'imyaka 65 yahoze mu gisirikare c'u Burundi, mbere yanabaye no mu nzego zicungera umutekano w'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Hari haciye n'imisi mike n'umuryango we usavye ko atabarizwa kubera kuva afatwa kuwa 25 ukwezi kwa kane 2024 umuryango utari bwasubire kumubona. Herme Nahimana rero akaba afise urugo mu Ngagara akagira n'utwumba apangisha. Petero Nkurikiyeri yavuze ko uwitwa Emery Butoyi rero yagirizwa ko yateye grenade mu vyuma vy'amatara yari apanze mu rupangu Herme Nahimana. Kubw'ivyo Petero Nkurikiyeri akaba yaremeje ko uyu mutama nawe akorana n'abatera amagrenade. Petero Nkurikiyeri nta cemezo na kimwe yatanze cerekana ko mutama Herme Nahimana yakorana n'uwapangishije. Nta na hamwe rero bizwi ko abapangishije amazu baca baja gusaka abapangayi babo ngo bamenye ivyo batunze mu nzu vyose. Undi yerekaniwe Canisius Nsabimana, uyu nawe akavuka ku mutumba Musama muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro, ariko urugo rwiwe ruri ku mutumba Minago muri komine n'intara ya Rumonge. Canisius yahoze ari umupolisi mu nyuma arafungwa akivuyemo. Gutyo Canisius yahoze ari umunywanyi wa MSD kandi ntiyigeze asohoka igihugu. Muri Kigarama 2021 Canisius yaranyurujwe n'iperereza aramara amezi ane atawuzi iyo afungiwe, aravajwanwa gufungwa mu Mpimba muri 2022. Umwaka uheze wa 2023 Canisius Nsabimana yararekuwe n'ubutungane. Petero Nkurikiyeri akaba yagiriza Canisius Nsabimana ko ari we yakiriye Emery Butoyi mu gihe yaza mu Burundi, yongera rero amuha n'indaro kubw'ivyo. Petero Nkurikiyeri akaba yemeza ko Canisius Nsabimana akorana n'abatera grenade. Ikindi caha ca Canisius rero Nsabimana nuko igihe afatwa ngo yoba yarandikiye Focode ngo imutabarize. Ubutumwa rero Focode ikavuga ko itigeze yubona, ariko mbwira rero ngo ubwoba bwarabayeho ngo ntaco bagitangaje, kuko ngo abarundi benshi cane iyo bafashwe baratabaza kugira hamwe boborwa irengero bize bimenyekana ivyabashikiye. Tubibutse ko na General Bunyoni ngo yatabarijwe na Focode igihe yari afashwe, kandi nawe nyene yahoze afata abatabarizwa na Focode nk'abanzi b'igihugu. Haribazwa rero niba igipolisi cari kizi ivyari bigiye kuba ku munsi wo kuwa gatanu igihe izo grenade zaterwa. Nikinira benshi bari bafise baronse rero n'indahe nyinshi z'abantu baciye hariya kw'isoko nkuru ya kera ya Bujumbura. Imbere gato yuko haterwa grenade baravuga ko babona ko abapolisi bari biteguriye ikintu. Mwerere akaba yaravuze ko yaciye hepfo y'isoko kw'ibarabara rica abo benshi bita kuri Plaza, usanga igipolisi cahugaye, n'abandi rero bakaba baravuze ko igipolisi cariko kirasaka abantu bamwe benshi rero bakaba barumvise n'grenade ituritse babonye ko hariho amakuru igipolisi cari gifise uwo munsi. Ku rubuga rwa Twitter uwitwa Rutare yari yagabishije abantu ko uwo munsi nyene ko bakwiye barakubera ubutegetsi bwategekanya gutera amagrenade. Urwo rubuga rero ntiruzwi inyenerwa. Vyabaye kuri parike Ntahangwa ku murango wo kuwa gatanu. Abo banyururu 5 barobanurwa mu bandi 9 bagasubizwa mu iperereza, hanyuma bukeye bagaca
berekanwa ko haribo bateye grenade navyo bikaba vyarateye amakenga boneka ko umenga iperereza ryari rizi ko haza kuba ikintu uwo munsi maze bukeye rigaca rironka abo ryerekana. Igihe rero haterwa amagrenade mu vyuma vy'amatara mu Ngagara, urubuga Rumanda rw'umumenyeshamakuru Mire Nibasumba rwaravuze ko vyoba vyakozwe na Rede Tabara. Umumenyeshamakuru arizewe ko vyoroshe ko amenya amakuru y'uwo muhari wafashwe rero ukaba yagirizwa gutera iyo grenade mbere butayarekaye ko yoba ari umugwanyi wa Rede Tabara. Abajijwe rero abamuzi yava muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya bavuga ko amaze imyaka 2 atawuzi yagiye, bamwe bakavuga ko bafise amakuru ko bari muri Rede Tabara ariko nta cemezo c'ayo makuru twaronse. Bino birimwe n'ibimenyetso ko Rede Tabara ishobora kuba yarakoze n'ico gitero, ariko ico gitero co kuri uwo gatanu cakomerekeyemwo abantu 38 mu gisagara ca Bujumbura kikaba carabayemwo igifungo cinshi. Petero Nkurikiyero ntiyigeze avuga uwateye grenade. Ivyabaye kuri parike Ntango umunsi ku murango, inyifato y'abapolisi imbere y'uko grenade iterwa mu banyagihugu vyose bikaba bituma umuntu yibaza vyinshi. Se ninde kuko yoba yarateye iyo grenade? Abo bantu uko ari 6 kuko bagifungiwe muri SNL. Nibibazo rero twari twashatse kugaruka kugira ngo umenye uko vyifashe. Reka dutengurukire banywanyi bacu mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikira mu biganiro n'amakuru tubagezaho, basabe kugira ngo muzocikwe n'andi yose nk'uko tugenda tubibageza ko kuri Imbonesha Kure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire.